mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikira radiyo Cirimoso. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro biri mu rukurikirane rw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1988, mukaba kandi muri kumwe na Liliane Ndereye afashanije na Dismas Bizoza hamwe na Emmanuel Nkurunziza. Kuri uyu munsi w'igenekerezo ry'icenda ruheshi turaza gukurikirana intara y'umubikira wa Paroisse Ntega, tukaba tuyisanga mu kinyamakuru Le Renouveau casohotse itariki 9 Nyakanga umwaka w'1988. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Umubikira mukuru wo mu babikira bene Tereziya bo muri Paroisse Ntega mu gahinda kenshi araha intaha abamenyeshamakuru babiri, umwe n'umunyamerikakazi be n'umubirigikazi bakorera ikinyamakuru Le Standard. Avuga ati: "Sintahura ikintu na kimwe catumye ubu bwicanyi. Vyose vyatanguye ku muhingamo w'itariki 14 Myandagaro. Twumvise induru n'imiborogo myinshi ariko ntitwamenye ivyateye. Mu mutwenzi wo ku munsi wa mbere niho abantu benshi bari bacitse kw'icumu baje kudusaba ubuhungiro. Twarabakiriye mugabo ikibabaje hari isinzi ry'abicanyi rihiga abo bacikacumu aho binyegeje. Abarigize baza bavuga ngo bariko barondera abansi. Twaribajije tuti abo bansi ni bande?" Muri ivyo bihe induru n'amaborogo nivyo vyumvikana kuva bugica gushika bwire. Haheze igihe abo bagumutse niho baza kutugabisha ko bagira baturire amazu yacu bagire ko batwice. Batuziza iki? Ngo kuko twanyegeje abansi. Twararindiriye turara tudashizeko urugohe. Bahejeje gusambagura no guturira inzu ya Reveriyano Harushingoro n'umuryango wiwe, natwe twaciye dushikirwa badutemaguza imipanga. Mu gitondo c'umunsi wa gatatu, umwe muri abo bari bagumutse yaje gusaba abantu bari bahungiye aho mw'isengero. Twaramuhakaniye. Ubwo nyene twagiye tubona ikindi gitero kigizwe n'abantu nk'igihumbi bitwaje amacumu, imyampi, imipanga, amabuye n'amahiri. Babibonye gutyo abagabo n'imisore bakibasha bari muri abo bahunze bahisemwo gusohoka ngo barwanire imiryango yabo. Abo bicanyi bagumutse batangura gutera amabuye, amacumu, eka intambara irakomera yamaze amasaha nk'ane. Ariko ikibabaje nuko abo bari batewe batari bafise ikirwanisho na kimwe co kugira ngo bashobore kwivuna. Mu nyuma abo bicanyi bagumutse batutegetse kutava aho twari turi, turaheza tugumaho nk'imbohe. Bahejeje kwica abagabo bose baciye binjira gusambagura no kubomora amazu mato mato yari yinyegejemwo abagore n'abana. Nanje nahavuye ngenda kuri dispensaire, ngarutse nahuriranye n'uwundi murwi. Abawugize batangura kuntera ubwoba ko banyica, bambwira ko bagiye kwica abakozi b'Imana bose, bagire ko banaturire n'amazu yabo. Narabishuye nti: "Nimunyice, sinanyegeje abansi." Nti: "Mbega aho ni kubera iki muriko murabahama?" Haheze umwanya hari umwe yatuvugiye ngo ntibatwice, mugabo baruhukiye kumena amazu. Barica abagore bari bihishije, basigaza abana n'abakobwa babiri gusa. Abo bana twaragerageje uko dushoboye kubavuza kubera bari babakomerekeje cane. Uwundi murwi w'abo bicanyi wategetse ko babandanya bacunga ko hari ugihema, baheze baze babahohoshe. Ibi vyari mu nteguro y'abo bicanyi bagumutse ko babwirizwa kugaruka aho biciye abantu kugira bahohoshe uwo bagihema muri izo ntungane. Zimwe muri izo nyamaswa twarazimenye kuko bamwe bamwe baba hafi ya Paroisse kandi n'ubu turahura mw'ibarabara. Mu kiganiro giheruka twarabashikirije ukungene uwararongoye u Rwanda ico gihe Juvenal Habyarimana yashigikiye abicanyi ba Paripeutu kuva uyo murwi wabo ukiriko urashingwa gushika bategure banashire mu ngiro ubwicanyi bwa Ntega na Marangara bwo muri Myandagaro 1988.
ico twokwibutsa canke tukamenyesha abari basanzwe batabizi nuko Habyarimana amaze guha abicanyi ba Paripehutu aho bategurira ubwicanyi be naho bakinjurira bamaze gukora ishano yaranabashigikiye mu buryo bwo kwamamaza umugambi wabo mubi wo guhonya abatutsi. Ibi bikaba vyaciye mu kugomora abanyamakuru ba radiyo Rwanda ngo bakwiragize ibinyoma ko ibiriko biraba mu Burundi ari igisirikare c'u Burundi casasitse inganda z'abahutu. Bamwe mu bakoze iyo propaganda ya Habyarimana na Paripehutu yo kwita ubwicanyi bw'ihonyabwoko rihama abatutsi mu Burundi bakaryita ko ari irihiga abahutu bahavuye banabigira ibanga batigeze bahemukira, mbere banagemura mu nsamirizi mpuzamakungu bahavuye baja gukorera aho babereye mu Rwanda. Hari mbere bamwe muri abo barinze basezera isi, abandi baruhira gushikira akaruhuko ko mu zabukuru bataragapfa bicujije ivyo binyoma bakwiragiza bavugira abicanyi bagomba guhonya abatutsi, ahubwo bakaba bagumye babisubiramwo. Tangiye mvuga ko ubwicanyi burimo kuba imirambo yajugunywe mu Kanyaru igera mu Rwanda. Ndibuka je nakoroga kuri radio Rwanda muri 1988 abanyururu bo muri gereza nkuru ya Kigali babategeka kujya kuroba imirambo yavuye mu Burundi. Uyu ni uwitwa Ali Yusufu Mugenzi yahitiye muri BBC, ubu akaba aherutse gutangura akaruhuko ko mu zabukuru, ariko akaba agiye yaramaze imyaka hafi 30 mu gisata ca BBC Gahuza Imiryango yahavuye anarongora, maze gisigara kibonwa na benshi ko yakigize urubuga rw'abahakana ihonyabwoko ryahiga abatutsi haba mu Rwanda canke mu Burundi, bagahora baza gushikiriza ibinyoma vyabo tacamira. Kenshi na kenshi mbere n'abavuga abacitse ku icumu ry'ihonyabwoko ryahiga abatutsi mu Burundi bamwitura ngo bahinyuze ako kamaramaza yarabankira. Niyo yihevye akabaha ijambo mu kubabogoza no mu kubahaririza akarusha bene kwemanga ko ari bo babikoze, naho wewe yari witwa ko yakorera insamirizi ataho yegamiye. Ikindi umuntu atokwibagira nuko aho muri BBC uyu atari we wenyene yabarizwayo. Ehe, irabire namwe abarundi bajanyeyo. Wa mbere hari Karenga Ramadani yari muri leta ya mbere irongowe na CNDD mu 2005, aho yabaye umushikiranganje wo kumenyesha amakuru w'imigenderanire n'inama nshingamateka, akongera akaba n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, aranongera aba n'umushingamateka. Ubwa kabiri hari umuhisi Hafsa Mosi yabaye nawe nyene umushikiranganje wo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yongera aba umushikiranganje w'imigenderanire n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC, akaba ndetse yaranabaye umushingamateka w'u Burundi mu nama nshingamateka ya EAC nyene. Haca haza ubwa gatatu umuhisi Laurent Ndayihurume, urupfu rwakubiranije atamaze n'amezi atanashika n'atatu uwo mugambwe w'abicanyi wa CNDD ugiye ku butegetsi bitabereye. Ariko n'uyu nyene ivyiwe ntiyavyorohera, naho yamaze kumara urw'abagabo ntawode hakwibutsa ko yabaye umumenyeshamakuru wa mbere wa BBC, yasanze abo bicaye mw'ishamba iyo bari basanzwe bazanana mu kuza guhonya abatutsi, maze avayo ashikiriza mu kiganiro ciwe imvo n'imvano amajwi n'indirimbo zahayagiza abo bicanyi. Abantu atakindi kibaranga atari gutegera imiduga y'abasivile bagakuramwo abatutsi kugira babice babanje kubatamika amazirano. Kubona yabaye mu ba mbere yabataziriye amazina y'ibitangaza ngo ni ingabo zirwanira intwaro rusangi, murumva nawe nyene ko yagiye agakoze. Mu ncamake, uretse umupfasoni Marie Jose Niyonzima yahabanje ariko mu nyuma agaheza aja gukorera mu mashirahamwe mpuzamakungu, si bisanzwe kubona abarundi bose batanguranye n'ico gisata ca BBC Gahuza Imiryango baruhukira kuba bashikiranganje muri leta irongowe n'umugambwe wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi CNDD. Ibi bikaba vyanatumye hari n'abigeze kwibaza ko hambande y'igikorwa kibonekeza ko ari ciza co gufasha abantu baba bariko bararonderana kubera baburanye mu gihe c'ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu c'u Rwanda be n'intambara vyazananye, bashobora kuba hari ubutumwa bwinyegeje bukamenywa na bene bwo message code. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu kiganiro cyo kuwa gatatu ruheshi twari twabahaye intangamarara y'umukomiseri w'icitwa ngo Severe witwa Aloyize Batungwa nayo,
yubahutse kuvugira atakinya abicanyi ba paripehutu bazwi kumarira abatutsi bo mu makomine ya Ntega na Marangara mu 1988. Twagomba dusubire turabire hamwe ibyo yasibanganije mu 2011 igihe yashikiriza akanakwiragiza ku rwenge ivyiyumviro by'abicanyi ba paripehutu bashatse kumara abatutsi. Aho bitaniye uwo mwaka ni kubera ubu Aloyize Batungwa nayo abikora yiyita umushakashatsi karuhariwe uwo Severe genderako mu kiringo muri uwo mwaka wa 2011 yinyegeza mu mutamana w'umenyesha makuru. Nkuko tuvyumvira muri aya majambo yivugiye muri ico kiganiro c'imvo n'imvano co kuwa 28 Myandagaro muri 2011, Aloyize Batungwa nayo yavuga ashimangira ko bene kwirara mu batutsi bakabatema n'imipanga babikoze kubera bababujije gushora ikawa mu buryo butemewe n'amategeko fraude, aho ngo ikaba yari ishorerwa mu Rwanda. Cyakabiri nuko hari ibintu byo kuvuga ngo ikibazo cy'ukumvikana cy'ubumwe cyarabonetse mu Burundi. Urumva ibyo byarababaje ku bahutu ariho naho cyahaza ikisuka kibirero. Hanyuma mu kizagenze gutari yondi nuko mu gutangura hariho ibintu byo gucuruza ikawa mu kumunani ikawa bayicuruza cyane. Hanyuma rero ariko bayicuruza nuko haje abasoda bakatangura gufata abantu bariko baragira bacuruza ikawa bavuga ngo ni ngo bariko bagira ikawa y'amagendo fraud bakunda kujyana mu Rwanda bagira iki. Abo bahutu kubera hari icyo cyuka batavuga ati abasoda bari ngaha babaje kutumara uko kuntu byaciye bigenda kwa icyuka kibi guhera mu kwezi kw'indwi mu 1988 niho ivyo byangereye Marangara icyo cyuka kibi. Mugabo hageze mu Kirundo niho kwisoko hatera akaguma umusazi atanga uko n'induru ako n'induru hariho umucuruza niyo gizina gatoya mugabo yari mututsi yarafise inkoho aca yisohora avuga ati iyo nduru iteye niho abahutu bagomba tumare asohoye inkoho arashe abahutu nabo bati abatutsi bafise inkoho zose twaheje baca bafata abahutu bafata imipanga batema abatutsi. Nkuko womenga uko kuvugira ababisha yishimikije urudandazwa rwa magendo ntibimaze, muriyumviye ko Aloyize Batungwa nayo yaciye anakwegera ko n'ibindi byo gufundikanya kugira asigura igituma abicanyi ba paripehutu bahereye kuri wa mudandaza yarateye imbere kurusha abandi bagahava banamurimbura n'umuryango we wese. Umuhisi Reverien Harushingoro twari twababariye ivyiwe mu ndwi yo hirya. Wayirareka ko arakamaramaza kugerageza kumvisha abantu ko uwatanguje ubwicanyi n'umusazi wubahuka gutanga mwene iyo siguro. Yoba yari yibajije ko abamukurikirana batabura gutahura igikuru muri ivyo fundikanya. Ni ukuvuga kubona inyuma y'iyo nduru data wanje avuga ko yari umusazi icaciye gikorwa kigakorwa kumwe mu makomine abiri kandi gakorerwa abantu bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi kwabaye kwishwa baciwe amazosi bakicishwa imipanga. Kubona umuntu yivuguruza mu byumviro ku rugero nkuru ari we uyu munsi Severe genderako niwe mushakashatsi w'uyo murwi, ico conyine cari kimaze kugira abo bacizera iyo Severe kubera agakuku ko gushigikirana ku mvo z'ubwoko bayikureko amaboko. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ku bijanye no kugena intwaro yari ihari yavyifashemwo nako tubanze twibukanye kwibara ryagiye kugwa muri Myandagaro mu 1988 hamaze amezi ashika 3 hari inzandiko ziriko zirakwiragizwa na paripehutu. Akararo kizamenyekanye cyane kubera ububisha zigisha zikaba ari izo mu kwezi kwa Rusama k'uwo mwaka nko guhitwa itangazo nimero 6 rya paripehutu mu gifaransa communiqué numéro 6 du paripehutu. Urwarimwo gukangura abicanyi ugakangura abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ngo bahaguruke bitanga umututsi bamurandure ntihazogire no kubara inkuru asigara. Hari kandi n'ukuntu no mu nyuma yaho ibara rigwiriye inzandiko canke amakuru yo mu nsamirizi be no mu binyamakuru vya leta vyavuga bikikiriza ntibitomore ko uwo murwi w'abicanyi waje ushaka gufuta kw'isi umututsi. Kubera ibyo binyamakuru byari byo byonyene bihari, uko kudatomora kwatumye abakwiragiza ikinyoma co gukingira abo bicanyi boroherwa na rijya bari bashigikiwe n'ibihugu bibanye hamwe n'abandi hirya mu makungu. Hariho kandi no kugene habaye ikete ryandikiye umukuru w'igihugu n'umugwi w'abahutu 27 b'incabwenge bakaba barishikirije kwigenekezo ya 22 Myandagaro no kuvuga hayizi y'inga rimwe gusa ubwicanyi butanguye. Iri naryo ntiyigeze ritera ibyatsi cango ryitandukanye n'abariko barakora ubwicanyi ahubwo ryarabashigikiye
gukurikira kuri iri kete nyene mwomenya ko kubera naho rigiriye ahabona ubutegetsi butatomora ikibazo ko kino ni ukuvuga ko ari umugambi wo guhonya ubwoko bumwe bw'abatutsi bene uwo mugambi bobo ntibasizaho n'igihe bamwe muri bene kuryandika no kuri kwiragiza bari bamaze gufatwa n'ubutegetsi hari abandi batanu bari bacidegembya baciye basongera isibe bandika irindi kwigenekezo rya 28 Nyakanga 1988 ahoho bakaba barayiciye umurya kuko bitwaje ca kinyoma kigiye gusambuka uyu mwaka ico bise Prince Mbanani babesha ngo n'umugambi wo guhonya abahutu ubu nawo ukaba atanumwe gushika ubu yigeze werekana canke ngo yerekane n'igice cawo yaba nyene kuvuga ubwa mbere muri ndamukiza 68 abaye komanda Martin Ndayahoze yaba nabo bandi bose bari mu severe bashaje baririmba ikinyoma batari bwerekanira ivyemezo. Ico kinyoma c'igikanganyoni rero kikaba abo bangushi bacishigikije kugira ngo bavugire abicanyi bari bakoze ibara muri Ntegamangara akaba arico cari muri iryo kete ryabo. Mu nyuma kandi kwigenekezo rya 8 Rusama 1989 uwundi murwi wabo wakorera i Dakar muri Senegal warandikiye umunyamabanga mukuru wa OIA Union Africaine y'uno munsi zikaba izo ntumwa zabo zasubiramo vya vyitwazo nyene bigwiriyemwo ibinyoma byo gukingira ikibaba abashatse guhonya abatutsi. Kubera ubutegetsi bwa Pierre Buyoya bwari bwagumye bukwepa hampande y'ico kibazo nyamukuru ca Paripehutu bagomba guhonya abatutsi hahavuye hadukamwo icumutego iyo ntwaro yitayemwo mu kudatomora abahirwa baribo byatumye rero bene gukorishano nk'iryo baca barihindukiza bigasigara byitwa ko ari intwaro ihari yashatse gutoteza no kwica abahutu. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Naho gushikaho atawatomora abahirwa hari umugwi w'abigisha ba kaminuza y'u Burundi waciye uja hamwe urakora icigwa gihanitse kuri ubwo bwicanyi. Abo nabo bakaba bari Patiri Riboa Kagabo, Gervais Gatunange, Stanislas Makoroka, Theodore Mubamba, Didas Olivier Nimpagaritse, Patiri Pierre Nkanira, Faustin Rutembesa hamwe rero na Cyril Sigejeje. Mu cegeranyo basohoye c'impapuro 21 barerekanye ukuntu ubwo bwicanyi naho bwiyise ubwo guhabuza abahutu mu by'ukuri bwari ubwo kurandurana n'imizi zina mututsi. Bafatiye kuri bimwe mu vyitwazo vya bene gukora ibara co kimwe n'ibiri muri rya kete twababwira incabwenge z'abahutu 27 zari zaraye zandikiye umukuru w'igihugu. Abo bigisha ba kaminuza barerekanye ko n'uwo bari impumye canke adafise ubwenge bukwiye atogenda atabonye ko guhonya abatutsi ariryo ryari ihangiro nyamukuru rya Paripehutu. Abo bigisha kandi ba kaminuza bashikiriza ko uravye ukuntu abanyagihugu basanzwe basangiye ubukene n'ingorane za misi yose zizwi ko zisanzwe zihanze zinamurinye n'umworozi bo mu Burundi nta numwe yari kwaduka umunsi kanaka atavyigishijwe akarengera ku mubanyi wiwe agatemagura ngo ni kubera hakenewe ukungana kw'amoko mu bibanza vya politike. Naho data wanje umuntu yoba yarengewe nuko kutangana kw'ivyicaro muri politike hagati y'amoko uwari gukoresha inguvu ngo ivyo bintu bihinduke yari gutera ibibanza vy'ubutegetsi n'abategetsi aho kwica abanyarucari bangana canke anasumba. Ngico rero ikindi kimenyamenya cuko umugambi wari warigishijwe wari uwo guhonya abatutsi. Ivyo vyose ariko bikaba vyagiye kunyurwa n'ivyakurikiye. Aho gukurikiza amategeko mpanavyaha yategekanirijwe guhasha bene ubwo bubisha kwigenekezo rya 24 Kigarama mu mwaka wa 1990 uwari umukuru w'igihugu ico gihe Pierre Buyoya yashize igikumu kw'iteko riha ikigongwe abo bicanyi ba Paripehutu. Iyo ngingo yabaye yakataraboneka kuko ryari rya mbere kw'isi nzima abakoze abanyabwoko icaha kitibagiranwa canke kigirirwa ikigongwe bagirirwa imbabazi bataranacirwa urubanza. Ivyo vyatumye hakurikira ukwijajara kurengeye mu ruhande rw'abicanyi bahama abatutsi haba mu Burundi canke mu karere. Abicanyi ba Paripehutu aho bamariye kubona ko naho bisha abatutsi ku mugaragaro mu Burundi leta ya Pierre Buyoya yabahaye ikigongwe ikagira kikabubakira amazu ya kijambere ikanabaha n'imfashanyo igizwe n'ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu byankenerwa mu minsi yose bahavuye barushirizaho gutegura ubwicanyi bakaba bahavuye babandanya bawushira mu ngiro muri Munyonyo umwaka w'1991. Ido ni mu minsi iri imbere. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu gusozera iki kigabane kijanye n'ubwenge rwakoreshejwe n'abashigikira abicanyi bakoreye ihunyabwoko abatutsi twovuga ko igihambaye ari uku kuntu mu bihumbi n'ibihumbagiza by'incabwenge z'abahutu ziri mu Burundi abashigikiye ubwo bwicanyi aribo batowe ngo baje mu murwi witwa ko ari wo ukuri no kunywanisha abarundi severe. Twibutse ariko ko naho witwa neza uwo mugwi atakindi ujejwe atari gusibanganya kahise kugira abakoreye ihunyabwoko abatutsi ntibahanwe.
tukibuka ariko ko abo banyakinyoma bari muri iyo severe ataho bataniye n'abarongoye intwaro yabagenye muri ayo mabanga, tugaca dusigara tugira tuti ibisa birasabiranira, ariko tukanavuga ko tunagwiza umwete wo kurondera utwatsi two gutosora ifuku, twongera dusaba Rugira ngo aduhe kugarura vuba ukuri kuve muri ayo mayira y'ifuku kuza habona. turangije dushimira mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu, tugire Uburundi buziriho nyabwoko. Murakoze cyane. iyi mwariko murumviriza ni radio Chirimoso.